Kurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijiremesha misi yose kuwa gatatu no kuwa gatandatu kuva igihe c'isaha 3 zo mu gitondo. Hamagara kuri 62 22 55 96 canke urungika ubutumwa kuri 79 22 55 96. Zogumayo ngurireyo saziyo yo ari umunezero urumvikana cyane n'indirimbo yaririndiranwe igishika, indirimbo iri mu rukurikirane rwiswe sinzosubira inyuma yaho hakorewe kibiraho indirimbo mu buryo bwa live recording egezo ya 30 ukwezi kwa 11 mwaka 2024 nyuma ko twarurira igikorwa ca mbere muri go rukurikirane sinzosubira inyuma, indirimbo bise ntaco nakuburanye igegezo rya mbere ntwarane, indirimbo mwagiye murafungura mwagiye muri hereza mwagiye murumva no muri zino studio za Radio Voix d'Espoir jiremesha n'indimbo bagiye murasaba mu biganiro bitandukanye byagaragaje ko indirimbo yaje ifatisha yaje igaragaza ko yuguruye amarido y'uno rukurikirana cyangwa album sinzosubira inyuma y'ukwezi kumwe batuzaniye ikindi gikorwa inyuma y'isaha imwe gusa y'imita 13 maze gushika ku ruhome rwa Pasha Bar Official. Niganiro cy'indirimbo mumaze kubyumva mugamenyetso gatangura ikiganiro cyo kuwa kane ndakigerekezo rya gatanu ukwezi kwa kane cyangwa se ndamukiza umwaka wa 2025. Tuje mu zindi nkomezi tuje mu zindi nkomezi zishasha niko cishasha buri ubikana cyane. Nuko ndi Claude Kwizo ko menyereye imisi yose gatatu imisi gatandatu kundi ruhanda bona Ciza Innocent muganwa bugiza burimo ifumbire ubavuga burimo ifumbire ko mugabana sinzi ko ari umuziki nzogumayo urikora bitera bo imwe mu ndirimbo nari ndindiranye igishika nimwe mu ndirimbo abanywanyi bacu nza guhakanya kugira ngo baze kwifungura ko ariko je nayifunguye ko mbere umva yuko maze kuyumva cyane, ariko reka ndabashimire cyane bariko baradukurikirana. Reka dushimire aba bantu mwese mwamaze gushika ku rubuga rwacu rwa Facebook mwese, reka tubashimire cyane tubabwire yuko kubana namwe ari umugisha. Reka dushimire Vianessa biyumva ariko aradufasha kugira ngo mushobore kudukurikirana muri uyu mwanya kuri Facebook. Ndabona yuko ibintu bimeze neza, yamaze kuraba indirimbo ubutumwa burebure bumaze kwibonekeza ku ndirimbo bamaze komanda Vianney urumva ko ari ibintu biba bimeze neza cyane. Ku rundi ruhande Claude Kwizera ariko nanjye ndaguha ikaze kandi mu kiganiro. Urakoze cyane bro. Reka ndamutse bari muri Turikiya namaze kubona ko bari online. Reka turamutse Tediari ndabona ko yamaze kuhashika ibane mu mugisha cyane. Claude Kwizera reka turamutse abantu bose na cyane bako baradukurikirana muri uyu mwanya bo muri korale Pasha Habari. Ni Pasha Habari ku Mutangano canke mu ishengero Methodiste Libre ku Mutangano. Tuvuga ku Mutangano nimwe mu makorare ariko arakora cyane, nimwe mu makorare ariko arashira mu buryo bwinshi na cyane mu bintu byo guhimbaza no gutazira. Nimwe mu makorare novuga byinshi cyane, nimwe mu makorare amaze gukora ibintu bitari bike kandi n'ubu bimirije gukora ibindi. Urumva ko ari ibintu byiza cyane dushobora gutera intege ku bantu bakora dukurikirana
kubitira ku rubuga rwa YouTube ubunyene wandike indirimbo ati nzogumayo. Zakana ubunyene iyo ni imperative. Navuze ubunyene. Urumva ko bari ibintu bimeze neza cyane. Claude Kwizera ku rundi ruhande turi kumwe n'abaje baserukiye Pasha Habari kubera ko ntibyakunze ko dushobora kubazana bose muri studio n'abantu barenga 50. Mvuze 50 urumva ko ngira ububabare no mu majana numva kubazana muri studio ni kibazo, ariko uno munsi twageza turafata ibifi binini turavuga ati reka tubizane ngaha muri studio bidufashe gufungura. Ni lancement officiel bategereza kuza. Lancement officiel ndirimbo shasha. Ariko reka tubahe ikaze, reka dutangure kuri chef wa korale Oze ngira ni ikiganiro cya mbere dukoranye by the way. Mwaramutse neza. Mwaramutse cyane Chiza. Namahoro. Meze neza. Meze neza. Imana ishimwe kugarutse muri studio. Amen. Uyu mugabo bantu muri ko murabura kuri Facebook ngo twaramubuze. None yagarutse yaje muri studio. Reka ratuguye ikaze muri Suzara Devoir Sport Jireme. Ego. Oze waramutse bariko barakukurikirana muri uyu mwanya. Ndabaramukije mwese abakurikirana. Nizera ko muri amahoro. Amahoro cyane. Kurundi ruhande turi kumwe n'ubundi nawe yavuze ati jewe uko bimeze kose ahantu koko ndahagaruka, bamwita Desire bamwita Visi cyane ajwe si mugoro murundi rurimi ariko gosugu wacu. Reka ngire ko ndamuhikaze waramutse neza Desire. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashima kabisa. Imana ishimwe cyane kuba wagarutse. Yego. Kaze cyane. Murakoze. Namwe muramutse bariko barabaharaba canke bakaba bakurikirana muri uyu mwanya. Yego reka turamutse bariko baratwumviriza bongera badukurikirana tumviriza igitondo ciza. Yego. Amen. Karibu cyane. Kurundi ruhande turi kumwe n'uwundi ariko no muvuga ko byinshi uyu muntu yewe. Muvuga ko byinshi ariko reka ndamuramutse basi. Baramutse neza Odile. Amahoro cyane. Ni impore gose. Karibu cyane. Yego murakoze cyane. Ni drapo y'u Burundi ntiwarisi. Ndumurundi kabisa. Yemera. Kaze cyane. Kaze muri Suzara Devoir Sport. Nzoga. Reka tukuramutse kandi. Murakoze cyane. Namahoro. Yego ni impore. Yego cyane. Yego. Numva yuko twamaze kwakira Pasha Habari, twamaze kuyakira muri Suzara Devoir Sport Jumesha, murumva ko turi kumwe n'usanzwe wayoboye wa kabiri wiwe, turi kumwe n'umukuru w'ugwaruka. Urumva ko byose ibintu biba bimeze neza cyane muri studio Claude Kwizera. Abantu bako baratumva muri hehe, abantu muri ko muraturaba muri he, mwandike dufise byinshi cyane tuza kubabaza kubyerekeye indirimbo nzogumayo. Nimba mu rukurikirane nko Claude yamaze kubivuga, urukurikirane rwiza cyane rurimo indirimbo ziryoshe, rurimo indirimbo zirimo n'imico y'ikirundi by the way, nubwo zikiri ahantu hishije zirimo mu mico y'ikirundi. Narabonye indirimbo irimo imico y'ikirundi kandi umuntu ngasigaye mu bwonko bwawe cyane je nzogumayo nawe urindirira. Ari mu ndirimbo ibimeze neza cyane, ni mu ndirimbo jewe uko nobwira abantu ndakunda cyane abantu bubaha umuco, abantu bubaha kubera igihugu kitagira umuco ngo kiba gipfuye. N'umuco naco hari ikintu ubuvuze ku gihugu. Rero iyo muri bariko bararirimba ariko bakaca bibuka ati yamara nubwo turiko turaririmba abantu bashobora kutwitiranya turaba Tanzania, turabanyarwanda, turabaki, ariko reka tubereke yuko twebwe turabaha abo bita kwa Ntare. Ibintu bikaba bimeze neza cyane. Ako gaseke katukarindire. Urukurikirane zino suri nyuma rw'izo ndirimbo 10, indirimbo ya kabiri ngiyo iraje. Ubunyene nkuko kiza ya crazy jam ngo ubunyene. Ubunyene. Je namaze kuyikonsoma, namaze kuyifungura.
indirimbo ushaka kuraba ugasubiramwo rimwe kabiri gatatu ariko ashaka gutamba kuri status yanje nanditse ngo urashaka kwikoresha ejo ubishatse ejo urashaka kwikoresha muri Luange ndibona ko tipo aba strategie bakomeye iranoroshe kugira okay twagiye Pasha Bari ya usanzwe ayirongoye ndize ko ni byinshi kutubwira nkuko bagenzi babo mu miseze baje nyuma y'ukwezi kumwe tugira byinshi aho kandi kubatashe kutwumviriza no musaba numvise Pasha Bari bumviki Pasha Bari inkingi zayo nginderwa ko muri runo rugendo kuva mu mwaka wa 2004 mukorera Imana zimeze gute? Kohale Pasha Bari ni kohale yatanguye mwaka w'2005 ico gihe twakorera mu ishengero Methodiste Libre n'ubu niyo tukirimwo Pawase Mutangano ariko ico gihe twakorera muri Iteme. Ico gihe yatangujwe na mwarimu Epafras Ndikubukira niwe yayitanguje. Hanyuma igihe itangura vy'ukuri yarimwo urwaruka rukiri ruto cyane jewe ndibuka ko ico gihe nemwe urundi rwaruka rukiri ruto cyane mugabo nakorera muri kohali yitwa Yerusalemu Rusha ariko ico gihe narabakurikirana mu by'ukuri ndi kohali yatanguye harimo abanyeshure harimo abantu bakiri bato cyane mugabo biragaragara yuko ico gihe abo banyeshure nyene bakiri batoyi barakunda ibikorwa kandi barakunda gusenga. Ivyo rero iyo umuntu agize inkingi amasengesho arashika kure. Yego bagize inkingi amasengesho ico gihe n'ubu tukiriko. Rero urugendo rwayo ni rurerure kuko muri abo ubu turashima Imana abenshi barakuze barabaye abagabo abandi baraba abakenyezi abandi bararonka ubuzi butandukanye. Rero by'ukuri ubutumugi munini cyane wagutse urimo abantu bo mu mico itandukanye. By'ukuri turafise intahe yaho twavuye ko igihe dutangura twakoresha imigereni mu gucuraranga. Rero by'ukuri murumva ko turi ko hare dufise iyo twavuye kandi turabishimira Imana. Yego muri korale ifise iyo mwavuye kandi turiko turabira baca tukabikurikiranana turiko turabona by'ukuri ko habaye impinduka nini cyane kuri korale ariko nkagaruka ikintu ca mbere ndiko ndaraba nimwe mu makorale ifise ico bita ica mbere coco abacuraranze bayo bari official nkibaza ni giki cyabafashije bwana Hoze kugira ngo mumve ukuntu ca mbere mutangura kubaka kubera ko amakorale ni menshi dufise nga canke imigwi ni myinshi ariko ni gake uzobona imigwi ifise official abacuraranzi bayo. Mu by'ukuri nta kindi twokwirata n'ubuntu twagiriwe twagiriwe ariko kandi ngo mashimire abacuraranzi bacu n'abantu by'ukuri bakunda ishengero bakunda ishengero kandi n'abantu bakunda kohale n'abantu batagururwa n'umuyaga reka mvuge gutyo kuko mu by'ukuri turazi yuko abacuraranzi benshi n'abantu bakunda guhahamira ibintu ibi canke biriya kenshi usanga babatumira amakohale canke mu makonsere yandi kandi by'ukuri ni vyiza ariko turashima Imana ko abamizisiye bacu ntibashobora gufata decision yo kuja kuvuza ahandi hantu hari igikorwa kibakeneye muhira. Yego rero by'ukuri nova ko ari ubuntu twagiriwe sinco dushobora kwirata ni ubuntu twagiriwe kandi turabashimira gose abacuraranzi bacu aho bari Imana bahezagire. Amen. nuko ni usanzwe yarongoye ikohal Pasha Bari nuko usimbira kuri wanika Pasha Bari official indirimbo tugiye guca ko amaboko yacu no munsi birumvikana cyane inyuma ya ntaco nakuburanye n'indirimbo nzugumayo indirimbo nako yatanguye gukundwa niyo twari turi gerekezo ya 30 kwezi kwa 11 ni benshi bari bamaze iminsi turi mu biganiro by'ijoro giza ku ndirimbo nzugumayo ngiye irashise ku mugaragaro muca kuja kuri YouTube mwandika nzogumanize ko tayindi tato yitwa nzogumayo ni iyo ndirimbo ikibitanga imbere mugire subscribe muyisangize n'abandi gutyo mutangure weekend mukandi kanyamuneza kadasanzwe tuja kucegera
usanzwe urongoye Chorale Pashabari uriko uraraba kuva mu myaka 2004 na 2005 gushika no munsi ishusho ya Pashabari nk'umwe mu barongozi iragushimisha uyibona gute? murakoze cyane kuri icyo kibazo. Kuva icyo gihe gushika no munsi turashima Imana cyane rwose ko ishusho ni nziza cyane. Ishusho ni nziza ko nk'uko yaraheje kubivuga hari byinshi twakoze. Hari bamwe nk'uko ariko arabivuga batanguye ari abana kumbure batabona iyo biva niyo bija, ariko no munsi bageze mu bindi bintu bidasanzwe. Vuze no kuri no murongozi turi kumwe na wenyene yavuze ko muri icyo gihe yatangura yari muto, kumbure nawe arashobora kuba atabona neza mbega ndi mu biki, ariko no munsi urabona ko tugeze aho tuba turiko dukora ibikorwa bidasanzwe, atari ibikorwa byo kunezererwa ariko ibikorwa byo gushira izina ry'Imana hejuru, ibikorwa byo kuvuga ubutumwa. No munsi rero ishusho ni nziza kuko ibikorwa turiko turakorana twebwe turavyishimira. Yego, ariko ndiko ndaraba Pashabari burya murazi gitigiri c'abaririmbyi mufise, kunabonye kuri stage ari beyi. Pashabari dufise gitigiri c'abaririmbyi benshi cyane, gushika ubu abo tubona abo dufise bari mu kazi bariko barakora ibikorwa byo kuririmba bararenga 60. Ariko kandi hejuru yaho hariho n'abandi batakironka umwanya kuko bamwe bari hanze y'igihugu, abandi baronse amabanga hambaye, abandi nabo bafatiriwe kubwo imvo z'ubuzi butakiborohereza kuboneka mu myanya y'amarepetition. Ariko nabo nyene urumva bagize umugwi wa Chorale Pashabari n'umuyobozi wacu arimba ngo muri Pashabari. Yego ati mutama wewe ati meze gute ati je no Pashabari ngo akire Pashabari ubusura urabaza ati mutama ati meze gute ati yakaraka je waho hirya ngo ntari inkaze gose. Numva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Ni Pashabari urumva imaze kwiyubaka kuri binabiriya, ariko ku rundi ruhande turi kumwe n'umukuru w'ugwaruka nk'uko bamaze kubivuga Odiro, urumwe mu bagize Pashabari, ariko harimo ikibazo je nkundahugira cy'amatsiko. Bigenda gute umukuru w'ugwaruka aje muri korali imwe kuba uyoboye korale zose, rero abandi ni baba bavuga ati uyu mukuru w'ugwaruka mu murabe neza bimeze gute? Yego, murakoze. Ni ikibazo ciza kandi umuntu ashobora kwibaza n'ivyo, ariko nk'uko umukuru wa Chorale yagiye abivuga, turavye ukungene Chorale yavutse, yakuze ari Chorale tubona mu ishengero, ikorera mu ishengero twababwiye dukoreramwo rya Methodiste Libre ku Mutangano. Urumva dukuzera ari Chorale tubona, ni nayo novuga yuko ariyo twaciye tujamwo tuvuye muri Chorale no kwita tukiri abana Yerusalemu nsha. Urumva ivyo bindi bikorwa byo kurongora ugwaruka, ego nivyo mba ndongo yandi makorale, ariko urumva binsanze ndi muri Pashabari nguma ndi mu Pashabari, kandi iyo ndi muri Pashabari mba ndi musi y'uburongozi guriya mugabo. Urumva ego ntibiheza bikagaruka ngo bikinjiranamo. Ego igikorwa mwakoze ni kimwe mu gikorwa cyatwaye uburyo bwinshi bwana Ozi. Uburyo igikorwa mwakoze ni igikorwa cyatwaye uburyo bwinshi. Amwe nkibaza ati n'amaboko ya Pashabari yonyene. Mu by'ukuri si amaboko ya Pashabari yonyene, bavuga mu Kirundi ngo imiti ikora ikoranye. Mu by'ukuri cyaterewemo n'abantu benshi batandukanye, kandi nagomba ndabashimira. By'ukuri bwa mbere nagomba nshimire ishengero ryacu bafashe mu mugongo mu buryo bugaragara. By'ukuri Imana ibahezagire, abanyeshengero bacu bose turabakunda kandi Imana ibahezagire ko baradufashije bikomeye. Ubugira kabiri nagomba nshimire abaririmbyi ba Chorale Pashabari, kuko umuntu wese yatereye bivanye nuko ashoboye,
kandi by'ukuri barakoze bigaragara. Imana ibahezagire. Hariho nifatikanije na komisiyo yadufashije gutegura. Imana ibahezagire ko nabo nyine baraduterereye. Hanyuma iyo umuntu amaze gukura aragira abagenzi, aragira abakunzi. Rero Pasha Habari tumaze imyaka 20 tubayeho. Rero umuntu amaze kwiza imyaka 20 amaze kugira abagenzi benshi. Rero ko hali Pasha Habari irafise abagenzi benshi y'abasengera muri Methodiste, Pawase Mutangano n'abasengera handi. Abo bose bagiye baradufata mu mugongo, bagiye badushigikira. Dufise rero abandi baririmbyi batakira umwanya kuririmba nkuko yagera bivuga, ariko abo bantu ntitubashira kure kuko n'abaririmbyi bacu. Kandi nimba adashoboye kuza kuririmba, arashobora kugica terereye, yaba mu masengesho, yaba mu byiyumviro, yaba mu buryo bugaragara bw'amafaranga. Rero mu butandukanye bwacu bw'iyo migwi yose twaragiye hamwe, hama byo kujya Imana iradushoboza, uburyo buraboneka. Si ikintu cari coroshe kuba uzanye ikintu mu bantu ata amafaranga mufise kuri konti, mufise y'ubusa bugaragara, mugabo ukabatahuza yuko iyo donc mugira mukora igikorwa kizotwara donc uburyo bwinshi, kandi kikazogenda neza. Byo kuri twirata Imana byo kuri yadushoboje, kandi Imana ifise inzira nyinshi zo gukoresha abantu. Dushimana ko byabaye, kandi ko buryo bwabonetse bwose tutinjiye mu madeni. Amen. Mbere yuko twambara sentire, mbere yuko dushira ko imikanda n'imizipini kugira ngo dutambe nzugumayo, Grand Dillon indirimbo ntaco nakuburanye, ivuga kiki nka bilan general radio ndirimbo ngene yagiye mu bantu nyuma y'ukwezi kumwe. Kantu ngaha mbonye gatoya Claude Teddy yanditse ati umukuru gwaruka bakwiye no kuririmba no muri korale y'aba mama. Uwo turamuzi akunda gutera inkuru. Adi korale y'aba mama bakwiye kubamo. Yameze gitambara ndi mu rugo. Ego murakoze, mumbajije ikibazo kigira kiti ino ndirimbo nibaza ko ari iyi nzoguma yo yasohotse uyu munsi. Ati oya ahubwo abajije indirimbo ntaco nakuburanye. Ego ntaco nakuranye n'indirimbo yabanjirije iyi twaje gushira ku mugaragaro kuri no munsi. Haraheze ukwezi isohotse, kandi twayitangarije muri no studio ya Radio Voix d'Espoir. Turavye rero nka bilan canke novuga ngo impact yagize, nuko bwa mbere na mbere dushima Imana kuko yaraherekeje ino ndirimbo, yarashitse mu mitima y'abantu. turabibonera mu commentaire aho twagiye duca batubwira ati ya ndimbo yaradufashije, tukabona ama message abantu baturungikira. Mu by'ukuri biradutera intege, kandi nivyo bico bituma twumva twona bandanya kino gikorwa. Uravye urashobora no kubirabira no kuri YouTube, uravye antukora bashobora kubona abantu mu commentaire bagira abantu bamaze kwiraba. Mu by'ukuri ari indirimbo novuga ngo kuko iyi chaîne tuko twashira ko twababwiye duheruka ngaha yari chaîne nshasha. Uravye rero aho iri kiragera biteye ubwo confidence gutangura yindi chaîne nshasha. Ego ariko bigeze mu kandi album witeje ko album iyi yakoze ubwo kandi yatwaye na ego yemi babyita risk gufata risk. Ivyo biratwereka rero yuko by'ukuri indirimbo abantu bayikunze, yagiye mu mitima yabo, kandi tubishimira Imana, kandi tubihera icubahiro kuko byose dukora n'ivyayo. Naho nari muje kubwira abantu ngo twambare sentire dutamba, ariko numva ko tuko turaba mu makomantere geragaruka ko turabonye ko amakomantere menshi cyane, kandi turabona ko n'abaririmbyi bafise ico bavuze nga mu gihugu bagiye barashira ku butumwa bwabo. Biragaragaza ko hariho indi migendanire n'abandi bari n'andi makoro kuri Pasha Habari. Yego cyane turafitanye imigenderanire n'abandi baririmbyi, kandi murazi byo kuri yuko
bavuga ngo mu kirundi ngo umutwe w'umwe ngo wifasha gusara. Rero muri bwa bumwe nyene turafashanya, iyo dufise ibikorwa turatumira abandi bagenzi bakorana, abandi bagenzi baririmbyi bacu kugira ngo dushobore gufashanya. N'igihe duteguye amaseminaire byo kuri ntitubirengagiza ko twese dusangiye urugendo kandi dusangiye igikorwa. Hanyuma hariho ikindi kibazo gatoya mise ni kiza c'amatsiko. Byagenze gute urukurikirane rufise indirimbo zirenga 10 ni 10 ni 10 yego kubera iki mwumvise ko mushobora gutanguza iki ya ntaco nakuburanye mu by'ukuri dufise indirimbo 10 kandi nziza zose ngo abakunzi ntibarera mu mubindi. Rero indirimbo 10 ntizogira ko rimwe twagiye turahitamo imwe zose zifise uburyohe bumwe kandi zifise akanovera kamwe. Rero twahisemo ijya ngo twari guhitamo nzoguma yo kwitangura. Ariko ndamwunganiye gato umurongozi wacu igituma ya ndirimbo uyumvirije urumva yuko nkuko yabivuze nibyo twaricaye turavuga tuti indirimbo zose zifise akanovera kamwe ziraryoshe timbega dutanguza indirimbo yahe. Ariko ugerageje kumviza amajambo ari mu ya ndirimbo na majambo yo gushima Imana ko umuntu wese ashobora gukoresha avuga ati mwami wambereye byose muri byose mu rugendo kanaka uburimwo. Nkuko bivuze rero ubu Pasha Bike irakwiza imyaka 20 urumva twari dufise impamvu yo kuvuga tuti mwami watubereye umwizigirwa watubereye umwami ahambaye. Ego ntaco twakuburanye. Ubu nawe muca mukurikiza ati nzogumayo. Kodome se karico bita sweet logic. Ntaco nakuburanye kandi nzoca ngumaye kuko nahasanze umunezero. Amen amen. Nuko reka dore rimwe kabiri gatatu hari indirimbo nzogumayo gitko turakubwira si uve ko atari montage guce biguye gusimbira no kurubuga rwa YouTube wandika nzogumayo unyene kugira ngo indirimbo isangize n'abantu bashika 1000 birashoboka cyane. Iyo telefone yawe nimba uri kurayikoresha Imana yariguhaye si yo kwiryohera gusa kandi wumve ko nacyo nyine cyo kuba igikoresho cy'icuba kugira ngo ukwiragize ubutumwa bwiza. Samariya Yudaya gushika na hega Samariya ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi hose. Nuko nzogumayo twagiye dutambe dutarika rero kandi mu kanya tuyije ko ijya nini idiri. Niyo mpamvu atawangura nzogumayo murireyo sazireyo hari umunezero nzogumayo murireyo sazireyo hari umunezero kuba muri Yesu iby'igiciro kinini niyo mpamvu oya Kuba muri Yesu,
rwose uzogumayo Umva n'abamama nabo muzogumeyo ugwaruka nako muzogumeyo isengero twese tuzogumayo sico gusa twese hamwe tuzogumayo tuzogumayo sazireyo hari umunezero iyo tuzogumayo gurireyo sazireyo hari umunezero iyo tuzogumayo gurireyo sazireyo hari umunezero iyo tuzogumayo gurireyo sazireyo hari umunezero kuba muri Yesu n'iby'igiciro kinini oya atawabura iyo tuzogumayo gurireyo sazireyo hari umunezero iyo tuzogumayo gurireyo sazireyo hari umunezero umva sinzovayo nk'abanamba hari umunezero nagusaza kuriyo hari umunezero sogumayo hari umunezero sogumayo hari umunezero sogumayo hari umunezero iyo sinzovayo hari umunezero iyo sogumayo hari umunezero sinzovayo abanamba iyo hari umunezero iyo sogumayo hari umunezero piga kelele sema hey sema hey 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 anyene nakugenda sibyo turagenda na danse sibyo aho wari urushe yarakuruye aho wari ushonje yarakugize guteraguhaje twari turushe twari dushonje twari mwishayo ry'ibyaha yaratubohoye twari turushe twari tubotswe twari twaraturuhura n'ibindi n'ubaka amajambo meza cyane si konsere kandi umva ko ni igikuba kidasanzwe cyagiye ku mugaragaro igikugwa cyangwa se igifungwa cyatetswe neza kikajyamo ama epice n'ibindi abantu bakigena akayabagu hari impamvu rero ikatuma dutamba turagifungura neza ariko Claude bize ubutumwa bwa Tony Bimenyimana yanditse ubutumwa bwe avuga ati nanje umu designer wa Korale turi live ndiko ndabakurikirana Korale rikwije umu designer wa Korale Tony Bimenyimana reka nawe tumuramutse ari hariya mu Bushinwa sika ngaha yari yarekeje tiyo yose ngaha ati
Yego. Engineer Bienveni niyo nkuru nawe yanditse ati nzogumayo sha yo haleluya. Iyi ni mu ndirimbo nabonye Bienveni ashobora guta imashini akaja imbere agatamba. Iyo mu ndirimbo nziza cyane mukubitse ku rubuga rwa YouTube murashobora gukurikirana iyo ndirimbo yamaze kujako. Hari uwitwa Vianney Sabiyumva ati anzosazirayo kabisa. Teransi Biriyamate yanditse ati vraiment ababikoze neza cyane Imana ibakomeze cyane. Serge Hatungimana ati courage muri kukivi. Aven Don Soro ati turi kumwe cyane radio dukunda Imana igumugisha. Bamwita Hana Carmel Erishura ati ndirimbo nzogumayo ani nziza umudiho amajambo byose birameze neza kabisa courage. Narimi mva makunguru rimwe mu ndirimbo rero kandi kubera iki nzogumayo kubera iki nzogumayo title bo kugira ngo ndacishure neza ngire ubuntu ndiko umuntu yayanditse nibaza yuko ariyo cagira ko atubwira habwa amashurwe yiwe kabisa ndagize wewe yanditse ego gira rero tugiye bon ibyo nkuko bivuze indirimbo ni Jena yanditse bisanzwe ndi mu bantu bakunda kuba bandika indirimbo muri Kohare Pashabari. Hanyuma rero uburyo nkunda kubikoramo jewe kenshi hari aho biza igihe umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana muri predication hajya dimanche hari aho bishika rero sinzi ko mba na murikiwe n'iryo jambo nkumva nyene amajambo araje nkumva no kwandika ikintu bivanye na message yatanze cyangwa ari igihe bishobora gushika nkaba njyamye nkumva nyene amajambo araje nkabyuka nkagenda muri salo nkandika kumbure n'akamelodi kakaza ndibuka yuko iyi ndirimbo uyu nyene twicaranye ariwe yafashije umunsi wa mbere kuyishiramwo ibyo novuga melody yego dusanzwe tuzi ko ari umwe mu bacuraranzi beza cyane mu fisi yego bavuza neza cyane piano yego mu Burundi apana mu Burundi kabisa hoze ndamwemera kubwo w'igihugu mu bacuraranzi beza cyane rero niko ndavuga utaje ngaho urumva ko yazanye melody ego canke wowe waranditse amajambo gusa jewe naranditse amajambo ndiyumvira melody mu mutwe mugabo nawe iyo melody acarayishira rero kuri muziki kugira ngo indirimbo nyene imere neza ego hanyuma rero nifadikije amajambo uwo muvuga utumari yakoresheje ico gihe hariho amajambo ari muri Zaburi ya 37 ku murongo wa 20 kuva kuri 23 gushika kuri 25 ayo majambo aratwereka yuko ngo kuri 25 ngo uhereye ngiri muto none ndashaje sinigeze kubona umugororotsi yahebwe cyangwa byarogwe ngo rusegereza byumvikana ko umuntu ari mu Mana uko byogenda kose ngo ngiri muto ngo none ndashaje umva ko uwo muntu yarakuriyeyo arasaza gushikaho abona yuko byukuri ibintu byose bimeze neza nta shobora kuburanirwa mbere n'uruvyaro rwiwe ugashikirwa numva rero biranjemo ndavuga ati nanje ndumva aya majambo ari muri Bibiliya nivyo mugabo umuntu yo yashira mu ndirimbo naho kumbure abantu twoyasabikanya gose ku rugendo rudasanzwe ariko kandi hariho iyindi parti ikikurikira ivuga ngo yadukoreye byinshi iyo umuntu abari umaze kuba mu Mana hari ibintu Imana igendera gukorera ayo majambo nayo wishimikije n'ubundi Zaburi ya 126 ku murongo wa 3 siritu urabona ko atubwiye ngo niko ko nguhoraho yadukoreye ibikomeye ngo natwe turanezerewe amen ni kuvuga hari ibintu byinshi Imana yadukoreye yaduhaye agakiza siritu ku buntu ico cyonyene cyo tuma mvuga ati
twari mu buja ngo twari abo gupfa rubi ijambo ry'Imana ariko tubwira kuko ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ibyo rero maze kubyumva yuko twabohotse ubu twidegembya cyane, umva no bwira abantu ati tuduze ibendera ry'intsinzi kubw'igikorwa kidasanzwe Yesu yakoze. Naya majambo rero umuntu wese ariko yumviza indirimbo yumve ko by'ukuri yabohotse kandi akwiye kuguma mu nzu y'Imana, akwiye kuguma mu Mana by'ukuri agasazira kuko nta kintu na kimwe kiriyo kibuze, byose birakwiye, amunezero byose. Tukaza gucagura umurongozi arafise habona arafise irindi jisho bakabandi. Iyi ndirimbo ijisho ryawe yarakorera ko ibereye kuba muri rundo gukurikirana sinzosubira inyuma nk'umurongozi. Ego cyane kuko gutora indirimbo 10 nicari coroshe kuko dufite indirimbo nyinshi muri Chorale Pasha Habari. Mugabo umutima w'izi ndirimbo zose twashyize gukoresha indirimbo zishobora korohera abantu gukoresha mu mashengero yabo umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Ego Rero indirimbo zikoreshwa mu mashengero ntiziba ari indirimbo zifise amajambo menshi cyane kuko usanga ziciye zigora abantu. Rero iyi Nzogumayo twarayihisemwo kuko twabonye ko ishobora gufasha benshi byo kuri mwanya wo guhimbaza no gutazira Imana mu mashengero bakanayikoresha. Ego akanyamuneza twabonye kari kadasanzwe kuzya 3/11 Grand Diron uriko raba kajya akanyamuneza kubwa kino gikorwa n'ino ndirimbo irimwo byaguhaye ishusho yahe. Murakoze. Nivyo izi ndirimbo zagiye ku mugaragaro iyo tariki muvuze, muzukuri hari akanyamuneza kadasanzwe hajya ahantu mu kijya kibanza ntukana bariko baraba ino ndirimbo. Abatarayiraba bashobora kuja kuri YouTube nkuko bagiye bavyumva bandike Nzogumayo baca bayibona. Akanyamuneza mbona hajya niko kari novuga ngo byari birushirijeho. Je rero nkanje vyamaye igicapo mu vyukuri cuko abantu baranyotewe ishengero riranyotewe, hakwiye yuko baronka ibibasubizamwo ubuzima, ibibamara inyota, navyo ni ibihe vy'impemburo. Ni ibihe vy'impemburo, ni kuba imbere y'Imana, ni kuba umwanya wo guhimbaza no gutazira. Ego Nzogumayo Gurireyo murabamwumva tazireyo kugumayo Desire yabivuze neza cyane ati Dawidi yavuze ati raba ndashaje ariko sinigeze manika imbabura. Oya kabisa. Urumva ko kuguma mu Mana ari ibintu bimeze neza cyane. Imbabura ntigeze ijya hejuru kizire. Yagumye yaka. Urumva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Ni Pasha Habari Paruwasi Mutangano amwishengero Methodiste Libre bako barakora cyane nkuko amaze kubivuga. Aho kuraraba indirimbo bariko barasohora ni indirimbo nziza mu rukurikirane rwabo gwiza cyane. Murumva ko mushobora kwitira ku rubuga rwa YouTube. Turafise abantu benshi bamaze gutwandikira mu minota mike dusigaranye. Hari uwitwa Kekenio Mukiza ya wewe yavuze ati amen amen. Gumayo amen. Terasi yanditse ubutumwa bwiwe ati shalome mukomere cyane turabakurikirana. Nshimira Imana Pacifique muri Zambia turi kumwe namwe. Claude muri Nairobi turi kumwe namwe. Ndabona yuko ubutumwa ari bwinshi cyane. Hari uwitwa Alfonso John ati muramutse neza mudamukirize abatumire ati indirimbo turi kuyikurikirana cyane aha muri Zambia turiko turabakurikirana. Imana bamugisha Alfonso John. Mu bisangize n'abandi kugira ngo dushobore ubutumwa bushika ahantu hose hashoboka. Claude Kwizera hari uwitwa Richard Kumusaga imfura y'Ibukushime tubateze yombi ndamukiza abatumire Pasha Habari indirimbo irikira tunezeza cyane Nzogumayo. Amen. Nakwandika ubutumwa ngufika 32 hari uwundi yanditse ubutumwa bwiwe Claude Kwizera amwita Serge Hatungimana ati kuraje muri kukivi kabisa. Bari kukivi mugabo nemeze nabi cyane. Abahungu batumereye nabi n'umunezero bazodusaza. 62 segaseno nazinda ndabona kumusukaza imwe 5 kugira ngo ngezi wacu Christian Nzubu Nicolas abandanye n'ikindi kiganiro cyabasha gutera ibyumviro byanyu ku ino nimero. Ariko kandi
ryo tuneza cyane tuvuye muri kino gana tubona iyi ndirimbo iri kiraduga cyane Yego cyane. nuko mwakonsomye ya mbere nacu nakuburanye iyi ndirimbo nzogumayo musimbe kuri YouTube mwandike nzogumayo gutyo muyirabe muyisangize abantu benshi cyane muriko ndayibona mu bihumbi n'ibihumbi kabisa. twari tunyotewe tunahaze birangira duhaze rumakari biba bimeze neza cyane. Claude Kwizera tugaruka gatoya mu kurangiza ikiganiro cyacu ijambo ushobora gushikira abantu bariko baradukurikirana oze kazi twagomba gukengurukira cyane dukurikirana ariko kandi dukengurukira cyane uburongozi bwa paruwase yacu ubwemeye ko dushobora kuba hano kandi turakengurukiye Radio Voix d'Espoir ku ingene mama mutuba hafi mukadushigikira novuga nti ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami nuko tubashimira kandi bivuye ku mutima Imana ibandanye ibongerereza rero umuntu ashimye abayongeje rero tugumye twongeza imandanye mudushigikira hanyuma twifurije abakunzi bacu kuguma muri Yesu canke abazo kumviriza ino ndirimbo twifurize kuguma muri Yesu bakurireyo basazireyo kuko hari umunezero. Hari ubutumwa ntogenda ntagushikirije n'ubutumwa bw'umuntu yanditse ubutumwa bwati iyo ndirimbo muzoyiririmba ejo nzosengere kumutanga uyu muntu nanze amwita Cedric ari mu Kamenge karibu cyane karibu gose arayisabiye nimero special ego cyane tubandanye murakoze nako ndashima Imana ibahezagire amen Adesire ijambo ushobora kubwira bariko barakumviriza cyangwa bariko barakuraba muri uyu mwanya. Okay, murakoze cyambere no gushima kuko yarabivuze gushimira Radio Voix d'Espoir kuko idahengeshanya kuduha umwanya nk'uyu no kumenyekanisha cyangwa gushira habona ibikorwa byacu hanyuma ivyo nobwira bariko baratwumviriza badukurikirana haba kuri ubu buhinga canke kuri radio no kubabwira gusa ko bakwiye kuguma muri Yesu kumana kuko hari byose umunezero ikintu cyose kandi iyo umuntu agumyeyo uko nari yavuze muri ajya amajambo iyo muri Bibiliya n'uruvyaro rwiwe ngo ntishobora gusegerereza kubera mu mana hari byose naho buri kuca mu bibazo bikomeye Imana iguma ikuzigama ikaguma ikubesha ego murakoze cyane. Mukuru gwaruka wowe wumvise ko zoririmba mu makorale yose aya abana ngo baragukeneye baje barakubona yego cyane yego murakoze nanje nagira mfata kanya shimire bwa mbere na mbere no Radio Voix d'Espoir juremesha nkuko abandi bagiye babivuga mu by'ukuri turabashimiye byimva mutima cyane kuko baratwitaho igihe cyose tubituye baratwakira bakaduha umwanya n'uwo mwaduha umwanya kugira ngo dushikirize abakunzi bacu cyangwa abakunzi banyu ino ndirimbo turabasabiye umugisha abarongozi b'ino radio abakozi ba radio n'abakunzi bose ba radio hama mu kurangiza nshimire n'abakunzi bacu cyangwa abadukurikirana bakurikirana ibikorwa vya Chorale Pasha Habari tubashimira ariko kandi mu kurangiza novuga ngo nka message canke ijambo rya nyuma twabivuze ubushize kuri zino ndimbo tuko turakora si indirimbo ziwacu si indirimbo zo kugira ngo twinezeze canke twishire hejuru ariko ni kugira ngo izina ry'Imana ishigwe hejuru cyo gituma mu ntumbero Chorale Pasha Habari ifise ari kugira ngo ubutumwa bukwire hose nico gituma dutumirira abako batwumviriza bashobora kuzikoresha zino ndirimbo barazihawe n'izishengero ryose muri rusangi bazikoresha mu mashengero bashobora kuzikoresha mu mwanya wo guhimbaza no gutazira kuko nivyo bizotubera ubyumugisha kubona ino ndirimbo ikirakora ku mitima y'ishengero mu Burundi ego ariko kandi tugereho umutima wo gushigikirana urukundo
kugira ngo iki gikorwa kibandanye gitera imbere maze Imana ihabwe icubahiro. Yego murakoze. iyi ni indirimbo tuyitega nyuma y'ukwezi nuko mubigenjeje ntwarane ndamukiza muri rusamba twitega iyi. yego twitege izindi ziri ko ziraza. Ego cyane reka rero turangiza ikiganiro cacu tubabwira yuko turabashimiye namwe kuba mwashitse muri Suza Radio Voix d'Espoir Jumesha akanya kanyu mwaduhaye, reka tubashimire. Ego cyane akurode kuzerekana gushimire. Ndagushimire Kiza Innocent kumwe tugiranye heza yigo cyane. Cyane gose. Areka dushimire Vianney Sabiyumva dufashije kugira ngo aya ma image mushobore kuyakurikirana bari hanze, aba ba Tony ba Teddy ba bose bari hanze kundi mugabane bose bakaba bari ko baradukurikirana. Imana ibahezagire cyane bandanye bagira ibihe byiza kandi nabo muri Pasha Bar by the way umva ukabara ibintu biba bimeze neza cyane. Reka dushimire abantu bose mwanditse ku rubuga rwa Facebook mwese ubutumwa bwanyu twabubonye kandi twabusomye. Imana ibahumugisha ariko reka ndabasezere ndababwira ati kubitira ku rubuga rwa YouTube mwandike Pasha Bar official nzogumayo niyo ndirimbo yasohotse kugira ngo mushobore kuyisangiza n'abandi kandi mubandanye mubikora neza. Imana izobibahembe. Ikindi tubone amastati y'abantu yose abayambutse yaje nzogumayo ngira ibiharuro mu kanya ndabe. Yego urumva ko ari bihe bimeze neza cyane ariko reka rero turangirize ngaha tubabwira yuko tubakunda. Bye bye. muhejeje gukurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha.